rusangi hagati y'igihugu cacu n'umunsi imeze neza n'ikimenyamenya n'ivyamwa twimbuye twamuye muri iyi some des chefs d'État de l'Union africaine iheruka gukoranira Addis Abeba. Bijya byose n'ivyamwa vyerekana yuko imigenderanire y'igihugu cacu imeze neza nabo twadufitaniye ibibazo twe nta bibazo twigeze tugiranira n'abantu mugabo iyo waduteje ibibazo twe duca bugufi hanyuma tukakubwira ukuri kwacu kubonye ukaturenganura uturenganuye nta bindi twe tuba turondera ku ruhande. Imigenderanire imeze neza haba mu karere haba muri sous-région haba muri Afrika eka mbere no mu bindi bihugu byose dusanzwe dufitaniye ubucuti. Honorable Donatille, yabaje ikibazo kijanye n'ibitoro ati mbega ko tukimaranye igihe kirekire kizoronka inyishu ryari, ati kandi twama twaronse inyishu isa niyo mwishuye muri izi réponse. Acabaza ati mbega iryo kinajyo bajyavuye kuki, hanyuma ati iryo kinajyo bajyavuye kuki. Ikibazo cy'ibitoro ni ikibazo nk'uko twese tukizi, ni ikibazo kijanye nuko bitava hafi yacu. Habaye agakosa gatoyi bica bigorana. Ico nosigura kuri ibi byabaye, habaye ikibazo c'abategerezwa gukurikirana ibitoro byose byari byarakomanzwe uko byagiye birinjira, kubera yuko ikibazo cabaye nuko abatuzanira igitoro hageze igihe bakabwira ati tuzanira igitoro, bakatubwira bati bobo igitoro mwakomanze caraheze kandi nicari bwahere. Mu nyuma rero muri uwo mwanya wo kuvugana nabo no guharura neza, kuko habaye rere ntoyi naho barotare yo gupakira gusa i Dar es Salaam yisha yireplekita ngaha ku mashene ngaha, umwanya rero bariko baravugana niho rero vyaciye baharura neza, niho haciye haba ijya ngorane yabaye. No bamenyesha na solution dorashanje yabonetse nuko muri leta twaciye tuvuga toya ivyo no yakorabira hamwe ntivyokunda bamuragura igitoro handi hantu cyo kiratse. Nivyo rero byatumye ivyabaye byarabaye. Ariko kandi ico nagira nshikirize ngaha nuko igihugu ni kimwe n'umuryango, igihugu ni kimwe n'umuryango. Hajya iyo serugo atarataha umwana akabazi ko yaciye ku gasantere azi yuko hari ikintu bahakorera, na cyane udusantere turazi ibyo bahakorera. Umwana yama yiteze iminsi yose ko papa wibaza n'agasashe, n'urugira iminsi yose papa ko atasha atahana agasashe. Igihugu rero ni kimwe n'umuryango, kujya dushobora gushika mu muryango iwacu hakagira ikitugora n'ibindi bigorana kujya nyene, na cyane ko ibi byo ari ibintu twa dusanzwe tudatwebwe nyene atari byo twikorera. Ibi rero sibyo twifuza ngo tubigumemwo, ariko ibi nukwama twiteze yuko umwanya n'umwanya bishobora gushika, kuko ni ibintu biva kure cyane kandi bica mu nzira zigoye, kandi turavye n'uburyo nibisaba amafaranga y'agaciro. Ejo n'amafaranga y'agaciro wowe yafise ushobora kuyarungika uwo yarungikiye akakubwira ati ntayo nabonye. Byose urumva biragorana. Turavye kandi twe n'ikibazo dufise nuko ibitoro yaba vyashika bishitse n'imeri byari koroha.
mugabo kubera ko dufise ibirometero bingana uko bingana bizana imiduga, ivyo byose n'ibibazo. Ariko kandi ikindi cyabiteye cyatumye ibi byose bibuko byabaye nuko hari habuze abateza kukizana amazuti gituma atagize ikibazo ho twari twagize Imana turaronka imeri izanye igitoro kije kigana Uburundi. Mu nyuma bagiye kurundira ko uboneka imeri tuzanira essence ikirabura. Ivyo byose urumva ni bibazo bitatuvako. Ivyo vy'imeri navyo biva kuri bibazo usanga biri ku isi, aho usanga hari abantu bari bafise amameri ibi murabizi no ku makontenere ko ari kibazo, kubera yuko usanga hari aho abari bafise amakontenere b'Abarusiya bijya yuko biriko biragigana amameri, ivyo byose usanga byarafatiwe ibihano bitariko birakora uno munsi. Ivyo byose rero ni bibazo biza bivanye nuko isi ifise ibibazo hagati yavyo. Twebwe rero turi nk'Uburundi turi mu isi iyo sigize ibibazo na twebwe turashikirwa nk'Uburundi, na cyane cyane kuri izo produit tutaba zisanzwe ziva mu bindi bihugu zikava hafi yacu. Nibaza ko yanyumvise ko yavuze yuko ndo kwishura nk'uko twari tumaze iminsi twishura. Turi mu Ikarema yatanguye ejo, turi mu Ikarema rero nibaza yuko ico duhamagarirwa nuko tuvuga ukuri kwacu kose mu Ikarema tukarengera ibyo twahora tubamwo byose, kandi nibaza ko najewe nagerageje kuko ndi umukristo cyane umukristo, urumva nibaza ko nakwishuye kandi wabitahuye honorable. Wacubaza ikibazo kijanye ubusumbasumbane buri hagati y'idolari hamwe na marché officiel. Naho nyine ni ikibazo iryo dolari uko ubwo busumbasumbane bwagiye buraza, twese twarabikurikiranye twarabibonye ico vyagiye biravako, vyatanguye tubibona kuva badufatiye ibihano by'ibihumbi 2000 ibihano mu 2015 twarabonye uko ibintu byagiye birahindagurika, bigiye bihindagurika. Naho ubwo je cyo mvuga uno munsi no gushima aho tugeze uno munsi kuba twarafatiwe bijya bihano igihugu kikaguma gihagaze. Mugabe ikibazo cabaye kijya gihe naho nyene mu kujera kijya gihe hari n'ijesi itabaye nziza kubijanye n'ibi by'amafaranga y'agaciro. Ni naco gituma usanga indura ari nyinshi ngo bimeze uko abantu baronka amadolari n'ibindi. Uko twabigeze kijya gihe tubona yuko hoza haraba ico twita mabide, tukabona yuko amafaranga yose asohotse, amafaranga yose abonetse muri BRB umenga twoca tuyatanga twayahereza abantu, cyarabaye ikibazo. Kandi ico kibazo cyamaze kuba rero ko twamaze kukinjiramo. Uno munsi uvuze ngugire ubikosora utavyize neza, nabwo twoca dukoroka gusumba. Uno munsi havugwa ama version menshi mu biganiro turiko turagiriranira na za FMI, havugwa ama version menshi abavuga ngo huza le taux officiel et le marché noir. Ni kibazo nitwihute les économistes ngaho rabizi je nta econominize mugabo nitwihute kuko uno munsi uvuze uti uno munsi ngire mfate mpuze le taux officiel na le marché noir ukariduza ukarishikana kuri vya bitatu nangaye. Uno munsi les importations zose zinjira mu gihugu la BRB nta 20% contrôle, ziri contrôle n'abandi bantu. Ico ziri contrôle n'abandi bantu rero uno munsi ukavuga tugira uyanganishe babandi bakontrola iyo marché noir, bazoca bangira bagusigira bagenda kuri bitandatu, uzoca basangayo, bizoca bigorana. Ari ikibazo kiguma kivugwa muri FM batubwira bati uyu mugambi no gukora byihuta, kandi ikintu cyambere kihuta no guhuza le taux officiel na marché noir. Niko babikoze muri Sudani. Muri Sudani bamaze kubikora byagenze gute? Byace bihinduka ingorane. Ikindi cyo kumenya ngaha niki ico muri iki gihugu cacu twese turabizi
hari abantu benshi bafite amadolari mu mazu n'amafaranga y'amarundi, none umunsi ni wavuga ngo ugiye kubihuza abo yafise mu mazu ari bacafise bitusha bigenda gute? Nico gituma ari kugenda bukebuke, twe nitwirabe ngaha mugabo twese turabe wamwe n'igihugu ari hari ya ruguru, umwe aza gusuma ikiro c'ubufu avuye guca ingero akakigura 1,500, kuko uno munsi ukavuga uti ugira uco ubinganisha wararonka ikiro c'ibiraya hari ya ruguru mbe cagurwa 800 700, uzoba ukidugije ku 3,000-4,000, bica bigorana. Uno munsi rero ikibazo cyo kunganisha amadolari kuri mu mabanki no kuri marché noire ni kibazo. Abandi baca bavuga bati kubera iki none leta yemeye ko rebiro doshanze yahaye uburenganzira bafisha roto itandukanye n'iya BRD. Ibi zose zari ingingo leta yafashe ivuga iti nyeka peut-être abayafise bo cabayazana agasubira muri circuit monétaire, kuko nabo bayafise ntari muri circuit monétaire, ko ni kibazo n'abayafise yose mu gihe les banques zitazoba ziraya collecta ngo ziyazane ari amafaranga electronique n'impapuro nyene bafise, avuga ati bafise amadolari mugabo ku butunzi bw'igihugu nashobora kwimanifesta ngo yerekane ku butunzi bw'igihugu kuko muri circuit electronique ya BRB ntaboneka. Ivyo byose ni bibazo rero mvuga nti kwiki ko uyu mwasi yamaze kutwinjirana hagati ya roto officiel na marché noir, uwo mwansi tumugwanye tugenda progressivement niduce dusohora ibigwanisho vya rutura ngo abari byo duherako, kuko mu nyuma ciyazana nawe ikiwe ca rutura tudafise hoba kabaye. Tugende buke ariko nkavuga nti kandi ikenewe nuko tuduze umwimbo. Twari dufise amatu menshi mugabo ikibazo cabaye nikihe nuko ibihe navyo vyagiye biraduhindurira, kuko turavye no musi uko ibidandazwa bigurwa ngaha mu gihugu cacu, vyaba ibidandazwa byose byankenerwa ni twebwe ibidandazwa biri hasi turavye mu bihugu byose bibanye byose, na za Tanzania hose navuze ko twagiye guhiga ibiharage tukabibura, na za Tanzania hose. Uno musi rero abari ku mipaka ndazi ko birwa baragwana ijoro no murango kugira bagwana n'abafrodere babitwara hanze. Iyo tuzakuba twararonse umwimbo kwiye karakajyo keza ko kuwushora nabwo umwimbo kazana amafaranga y'agaciro. Ibi rero nk'uhagarariye leta nibaza ko iki kibazo cyo kunganisha leto ari kukigenda ko buke abahinga bakaza barabitwigira buke mugabo niduce dusya bwose ngo tugiye kuri iyo option ejo ishobora kutuzanira ibibazo bikomeye, tugasanga naho ubwo dusigaye umuntu aza gusuma agenda atwaye igunira ry'amafaranga, byo ca bigoranye.